Muta iki kibuga w'igihe cagwa niho wari? Oya nari muhira agenda rijoro. Uri umuzamu nga? Abenshi kumbure bagenda baravuga uti iyi tere ya basket icatumye kumbure isenyuka n'umuyaga mwinshi aho uwo muyaga kumbure waruvanga vanzwe n'imvura. We nawe uri kuriyumvira itere ya basket kumbure ikintu nyamukuru cyo bacatumye igwa n'inkica. Nje nzi urabona agenda rijoro je babimbwiye nje mba mu rubarasi. Nitwa Nizigimana Fabiano. Mba mu rubarasi. Bambwengeze ahantu bita kwa maso. Ngo yanzurarira ngo yabomoke nje njafate n'igihumbi nakikoranye umuntu nekaze kuraba nsasanga iryamye ko nyene bakubwiye ati yanzurarira yaguye yagurutse nta kinize uhacitse usanga nivyo yagurutse ndasize hasi ubunyana ni minota 2 ndazika ni minota 3 namagaze niyo ndamusanze era ngibara rikwe nta muri hapfire ngo nta numwe hapfire bisaba imenera kinze gusa Igozen TV. Ku munsi wa gatatu nuno munsi nyene aho mu masaha y'umurango haba impanuka. Aho iyo mpanuka yababaje abanyagitega bose muri rusangi, abana, abamama, abapapa, ni n'inkuru y'incamugongo. Aho stade mpuzamakungu. Reka ndabivuga uko kuko vraiment iyi stade yari yubatswe mu buhinga butangaje. Ni stade kumburi ugiseruka mu gisagara ca Gitega wabona ko azoba ari stade kumbure yiratiro. Noneho kuri uno musi wa gatatu mu masaha y'umurango uno musi nyene w'igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane aho iyo stade ya ramuka igwa isenyuwe n'umuyaga nkuko beshi babivuga. Aho nditsi uwarengana wese atabura icavuze kuri iyi nkuru ibabaje. Twebwe nk'abasatirizi twashitse muri ico kibanza nkuko muriko murabibona aho amabati ivyuma vyari bigize iyi stade byose nkuko muriko murabibona mu mayimanji twafashe byose vyasenyukiye hasi. Bamwe bakavuga ati mbiga iyi mpanuka iyiba stade yaramaze kwinjigwa mubona itari kwiha inkumbi. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bari kuhasiga ubuzima. Ibi rero kumburi bigatuma kumburi hagiye kuba impinduka bakaraba mbiga ubuho igiye kubakwa gute, ubukomezi bugiye kwiyongera gute, aho novuga ko iyi stade ya terre ya basketball ari stade kumburi izokwakira abantu isinzi. Ni stade kumburi yonakiriye n'abantu mu ijoro kuko ni stade by'ukuri stade yobaye stade ya Karole. Nongira kumburi shimira abari bashizemo kuboko bose baterera kugira ngo iyi stade yubakwe. Nkongera ndabahimiriza n'ubu vraiment turabe abari baterereye n'abatari bwaterere dusubire gushiramo kuboko kugira ngo iyi stade isubire kuduzwa. Ndetse aho umwe mu bazamu kumbure bararira iyi stade ya basketball nawe yagaragaje akababaro yarafise anavuga ko nawe nyene byamutangaje kumva ko iyi stade kumbure yasenyutse aho nawe nyene atabiziga ko iyo sanganya yoba canke iyo mpanuka yoba. Ibintu bigoye cyane. Mutaba gute? Meze neza. Batavunyene muhira ko yanzurarire kwega. Ingo gato mute. Muta iki kibuga w'igihe cagwa niho wari? Oya nari muhira agenda rijoro. Uri umuzamu nga? Abenshi kumbure bagenda baravuga uti iyi tere ya basket icatumye kumbure isenyuka n'umuyaga
mwinshi aho uwo muyaga kumbure waruvanzwe n'imvura. We nawe uri kuriyumvira itere ya basket kumbure ikintu nyamukuru coba catumye igwa ni nk'icya nje ntacyo nzi urabona je ndarijoro je babimbwiye nje mba mu rubarasi nitwa Nizigimana Fabiano mba mu rubarasi bambwiye ngeze ahantu bita kwa maso ngo yanzurarira ngo yabomoke nje njafate n'igihumbi nakikoranye umuntu nekaze kuraba nzasanga iryamye ko nyene bakubwiye ati yanzurarira yaguye yaguruke nta kinize uhacitse usanga nivyo yagurutse ndasize hasi bunyana ni minota 2 ndazika ni minota 3 namagaze niyo ndamusanze era ngibara riko nta muntu yapfire ngo nta numwe yapfire bisaba imenera kinze gusa nuko abasatirizi twagumye kumbure tuganira n'abantu twasa bro yitahe uri kurabona ukuntu yaguye bro tuganire gato man uri kurabona iki kintu kiranatangaje cyane ni ikintu gitangaje cyane abantu benshi aho tahe yubatswe mu buhinga nk'ubu yoshobora kugwa akantu gusa wovuga musatirizi ntiyarambiwe twarambiwe nk'uko mubizi ko twama turi mu kazi twagumye turaba ikintu twumbure cyatumye ahantu hagira ikibazo ariko kumbura icyo novuga nk'umusatirizi vraiment abashize nk'ukuboko kugira ngo iyi terre ishobore kubakwa neza subira mushire mu kuboko kugira ngo iyi terre yari yubatswe mu nyubako mpuzamakungu aho ndetse ari na terre numva ko ikiniyemwo n'amasaha yo mwijoro tukagenda rero twibaza ati briga bizogenda gute umuyaga ni wagaruka ntizohava isubira kubomoka muvye ni sawa meze neza womera neza gashatere yacu yaguwe dore wone muvye wowe ugiciye ngaho ukabona terre ya basket yaguwe nta wiyumviriye gute abenshi bavuga biyumviriye ko ari umuyaga biyumviriye ko ngo ari umuyaga woba wayibomoye namwe kumbure mwiyumvira ko yoba yabomoye niki iki muriko murihweza n'ikintu gitangaje inzu yubatswe mu buhinga butandukanye ariko igasenyuka aho mbona n'izindi ndetse zinasanzwe ataco zabaye ico kintu ni kintu nanje cantangaje nk'umusatirizi aho sha nta matiba kwiye bayihaye habuze amatibe no kuvuga amatibe yabaye make kugira ngo raba tujya tunga basakaje ngo baratumufeko umusatirizi murumva ko agenda araronka comment zitandukanye ku bijanye n'iterre ya basket ngene ndahabereka neza muhabone kuntu kumbureho none kaye nimba baza kubinyemerera ariko nta nzira kumbure mbona apfa babimbuze bakunzi ba Igozen TV ihweze neza chef ndabi ndani sa reka nkuko nabisavye reka ndabereke neza ukuntu kabisa iki kibanza caguye bakunzi ba Igozen TV biragoye cyane ariko reka tubikore twinjiye rero nk'abasatirizi muri kino kibanza ndabereke neza aho byatugoye gato uku niko byagenze kuniko kumburi ikibanza terre yari yubatswe mu buhinga kumbure mu buhinga mpuzamakungu yaguye nkuko muri ko murabibona umusatirizi neri promoter ninjiye indani kugira ngo ndahabereke neza ndabereke ukuntu amabati amatibe byose ngene vyaguye nkuko muri ko murabibona ahandi indani muri terre ya basket kumbure terre yari yubatswe mu buhinga mpuzamakungu nta muntu numwe
atabona ko iyi tere yari mu buhinga bugezweho. Kandi habereke neza, ndakeka ko muriko murahabona ko murahabona Igozen TV.